uwurongoye zone Mbogora azwi ku izina rya Manirakiza Fabien hamwe na Ntahimpera Remy atwara isoko rya zone Mbogora bafadikanije na bamwe mu bapolisi nibo bagirizwa n'abanyagihugu ko bakingira ikibaba abacukura amabuye mu ruzi bita Casama ruca muri iyo zone Mbogora iri muri komine Nyabihanga kuko bizwi neza ko abo bacukura ayo mabuye babikora hadakurikijwe amategeko akingira ibidukikije baraheza bakayacukura mu masaha akuze y'ijoro nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Mu bisanzwe abacukura amabuye umusenyi canke gravye baza kuriha 2 millions par muri OBM amacagwa site bagupimira bati uzogeza ngaha muga rero ibintu byo gusomba ayo mabuye nta na hamwe vyemewe na chef de zone yuko kuntu babikora nawo wajejwe isoko n'abapolisi barimwo rero naco gituma vyinshi babikora mw'ijoro saa 9 y'ubuca ivyo bakaba ijeje. Ariko kugira bemererwe gucukura ayo mabuye muri urwo ruzi abo banyagihugu basigura ko ababikora bategerezwa gutanga amafaranga atari make y'igiturire. Manirakiza Fabien arongoye zone Mbogora bakamuha amafaranga agera ku 10,000 ku kirundo kimwe kimwe c'amabuye. Ntahimpera Remy nawe arongoye isoko agahabwa amafaranga 5,000 ku kirundo c'amabuye. Kandi giturire chef de zone atoza 10,000 ku kabi kamwe k'amabuye kagwa 40,000 ama utoza itazi y'isoko agatwara 5,000 kemeye kuyatanga ayo mabuye ntibayakuzanira muga rero iyo batanze ako gafaranga asaye yagira bagisomba amabuye. Kuri ivyo yagirizwa n'abanyagihugu arongoye uruganda rwa RPA twagerageje guhamagara kuri telefone yiwe Manirakiza Fabien arongoye zone Mbogora ari ku murongo wanka gucamwo. Mu makuru yacu yejo tuzobabwira ingaruka zidasanzwe zibonekeza muri zone Mbogora biturutse kuri iryo cukugwa ry'amabuye muri urwo ruzi hatubahirijwe amategeko akingira ibidukikije.